uragabe nturenze ibiro. Nturenze ibiro. Hari ibiro byinshi wikoreye nitwarangiza izo nyigisho ubisige ngaha. Ubwo ndabikuye ko navyikuriye ko ntibindawa. Umuntu arimba mambo sawa sawa nizura ko mambo yiwe ari sawa sawa. Urashaka mambo sawa sawa babwira ati ndagusohora. Nugusohora mambo. Kubera hariho papa wo mwijuru. Shima ku bintu bike ufise. Shima ku Mana iciri. Ugura kanwa. Icyo waremewe no gushima. Jewe sinkibaho. Nubwo mbaho ni Kristo abaho. Kugira kwerekwa gutegura si bibi. Ari gutegure mu mahoro. Tegura utiganyira. Niwiganyire. Ibintu byose bizovaho mbwa ijambo nirizovaho. Isi iboneka n'ibitaboneka byose bizovaho. Tout passera. Ariko ijambo iyo uri mu kibanza cy'Imana byose ukabihereza Imana ukabipakurura ukavyikurako aho ugenda hose umaraka wandi hora gukurikira. Haleluya. Tudatevye byo mu ijambo. Matayo 6:34. Matthieu 6:34. Ngamvuga ibintu ngira bamwe abatari bake muri ngahano bwa mbere muramaze kumva uwo murongo. Ariko ivyo ngenda bigisheza kubatangaza ko nari natangaye maze imyaka myinshi renga 30 nk'igico. Imana ishimwe. Matayo 6:34. Matthieu 6:34. Bio Ntibukiganyire ivyejo kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo. Gasubiremo kandi. Ntibukiganyire ivyejo kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo. Hezara. Umunsi ukwiranye n'amaganya yawo. Aho kandi magasubiremo. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Wow, maganya cyangwa amagogo? Amaganya wakuye no. Amaganya n'amagorwa nico kimwe sivyo? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ndamwajije n'amagorwa wakuye amaganya wakuye ngo. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Numva ntimwiteho ivyejo ejo karavuga sejo lendi gusa sukuwa mbere gusa. Amen. Sejo kuwa mbere ariko ntimwiteho ivyejo kuwa mbere. Nimwiteho ivyo mu ndwiza. Nimwiteho ivyo mu kwezi kuza. Nazo muvyiteho. Kuvyitaho uravyitaho uratapanga uragira calendrier ariko cyo bakuje so kuvyitaho ntibakuje guplanifia ntibakuje kugira épargne bakuje iki. Kuko umurongo benshi barazimira bakavuga ati mafu muri secondaire muri 9e 10e hari umuhungu twigana simvuga izina giwe ngira ne yabona butumwa zo kwimenya cyangwa butwiganye baramuzi. Ikintu cyose yavuga ngo mafu. Ubwati birakomeye hariho test hariho examen mafu. Biragoye hariya kumusaga bimeze gutya mafu. Nkuko yitwa tufate ko yitwa Pio ntitwa Pio tufate ko yitwa Pio. Tuca tumwita Pio mafu. Mafu ikiba sino yiwe. Yaragize mafu ku buryo mafu ibu ubuzima bwiwe. Ikintu cyose mafu. Kutiganyira si mafu. Kutiganyira nuko ubihaye wundi muntu. Nyigishira iraheze nashaka gusohoka. Nashaka gutaha ubunyene. Nuva yuko bya bintu bikuremereye. Ukutungana twese umwe wese arafise capacité y'ibiro adashobora kurenza kwikorera. Mwanzo ko nabakarani baracyariho mbega abakarani. Bikorera umufuko apana umwe ibiri arabagira 3. Ikintu kinangaza rero bashira ngaha. Maze kubona bashira ngaha. Apana ku mutwe. Bagenda batwaye imifuko. Nabwira nti umufuko wikorera wewe uri ngaha urafise ibiro utarenza. Nivyo canke sivyo? Hari ibiro no gushirako ugatwenga. Hari ibiro no gushirako ukabanza ukajya imisaya. Hari ibiro no gushirako ntusubire kumvugisha.
ikindi kirono shirako paf gashugwa hasi kikakwekaza kubera iki bavyita overload mu Congereza, surcharge. Rero ibibazo byose ufise mu kano kanya ninde adafise ikibazo ngaho? Arahari? Mwese murakene ubutumwa rero. Nujya mwana wa goro arafise ibibazo nubwo atabizi. Uriya mwana wa goro nta kibazo na kimwe yibaza ko afise mugara bifise, ariko ikibazo vyiwe bikemurande bajya abantu babiri, papa wiwe na mama wiwe. Arazi akeneye konka cyangwa akeneye gufungura agira iki? Ararira. Amaze kurira ninde yishura? Simano imanuka y'amatango. Hari umuntu yiyaranje akaronka amata, nicyo gituma bibaza ngo nta kibazo afise. N'ibibazo ko atagifise uragifise, ariko hari undi muntu ariko aragiteta. Inyigisho yarangiye. Bwira mugenzi wawe yarangiye. Ibisigaye ngira mvuga utuntu n'utundi. Byarangiye. Ibibazo byose ufise, mviriza, ibibazo byose ufise si vyawe. Ikibazo cy'impwemu cy'umubiri cy'amafaranga ufise si cyawe. Kizoba icyawe niwagira icyawe, niwaciye apropria ukagira icyawe, kizoba icyawe. Ariko nutiganyira, nuvuge mafu, ariko ugihende. Hari ibintu uri kurikorera, abantu bari ngaha fresheur barasharije, mbwa benshi muzo birabaremereye kubera iki? Baravyikoreye. Namaze imyaka myinshi nikoreye mu buryo bw'impemu, nayo nsigaye ngenda gutya kubera nikorera ibintu byinshi. Maze iminsi maze gushirwa yuko sinkwiye kuvyikorera. Haleluya. Rero hari ivyo ukwiye kwikorera, nivyo Yesu yavuze. Amen. Haleluya. Ngo mu Gifaransa avuga ngo à chaque jour suffit. Ibiro vyo wikorera ngo vyonyene ni vy'uno munsi, ivyo si vyawe. Ivyo mu ndwiza si vyawe. Haleluya. Rero nje kutubona avuze nti inyigisho yise uragabe nturenze ibiro. Nturenze ibiro. Amasanseur, ibihugu bifise amasanseur, gloriosa bitubwira. Winjiye muri asanseur usanga hariho ibiro n'igitigiri cy'abantu badakwiye kurenga muri asanseur. Rero mugiye benshi bati nta kundi kazima kiduga, ukajayo murengeje ibiro, asanseur ntigira iki? Niduga. Amen. Njyewe nari kuri aeroport muri Canada, ndashira valise, babwira ngo genda wipimire ngo shira hajya, ngo kigenda uzoyisanga yuroye muri Afrika. Ndashira ko iranga. Ndamagara mu amajana mbwira ati ko itagenda. Ngo warengeje ibiro. Ngo warengeje ibiro. Hari ibiro utarenza, ubirengeje nikora. Haleluya. Rero hari ibiro byinshi wikoreye, nitwaranga izo nyigisho ubikubisige ngaha. Vuga uti ndabikuye ko navyikuriye ko ntibindawa. À chaque jour suffit sa peine. Gutegura kazoza ni vyiza. Gutegura kazoza y'abana bawe ni vyiza. Gutegura kuzotera imbere, gushira ku ruhande, kuziganya, bavyita ubwenge canke sagesse. Ariko kizira nukwiganyira. Nsobigira gutegaye jewe kenshira ibikorane vyinshi gushika ryari, gushika muri Côte d'Ivoire. Nama nikorera igikorane kuva tugitegura hasigaye umwaka. Uwo mwaka wose cyama kiri ngaha kikamvuna. Umunsi umwe tugera muri Cameroon Douala, haguma yerekana meteo ko imvurirwa. Harinze hashika umutima wamvuyemwo, sinzi wari uri hano wari kiri ngaha. Hanyuma ikintu cyabaye, abasenzi bagasenga, tugasenga, tukinginga. Iyo mvura yari kuwa ku mugoroba yaguye saa 6 du matin gushika saa 1. Abasenzi twari twajanye bariko barasenga, yarakubise. Yarahushuye. Ariko iyo mvura ikwiragwa, nagumashima Imana, Mana irakoze kuyizanya ubu. Hanyuma tugera igikorane, ndiko navuga ubutumwa, abantu nibo bimbariye ngo babona ibicu
babona igirirwa yindi, ariko haza umarayika arayihagarika, igikorane kinagihera itaguye. Amen. Uwo munsi hariho 50% ryo kwiganyira byamvuyeko. Tugeze muri Cote d'Ivoire naho nyene yamvura nyene irasubira, yangorane nyene. Haleluya. Tuko turategura igikorane, imvura igwa, umunsi ishize Abidjan ikirahagarara. Irahagarara gushika umunsi w'igikorane, nta nima ryaguye. Gihera nka saa moya, saa ine y'ijoro ti. Kuva uwo munsi ndabohoka, ndavuga sizosubira gutinya, byose dushyira amaboko y'Imana. Haleluya. Nje gituma agiye muri Cotonou ntabwo wana ngifise, namaze kuba blende. Haleluya. Gira mugenzi wawe tube blende nawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Dusengera igikorane cyo muri Cotonou, ntitwabona imvura mu masengesho, twabona ikintu gihagarika igikorane. Twabona umuntu atera grenade, twabona abantu bahunga, batabona ibintu akajagari. Turasenga, ikorane kiraba. Hari hateguwe coup d'etat muri icyo gihugu. Igikorane cyabaye samedi, dimanche 6h du matin. Babantu batibaga coup d'etat baje mu ibaraba, bacazibira amabara yose, barahagarika indege zose. Ariko kera na kera abantu bamaze gukizwa, kera na kera deliverance yamaze kuba. Ariko iyo biba samedi matin, fini, terminé, cadavere. Amafaranga yose twatanze ko bapfuye ubusa, abantu bawukijijwe, kandi nta gikorane cyosura kuba imbere y'ukwezi kumwe. Imana ishimwe. Aho ivyo rero ibintu byose Imana yacishijemwo biranyigisha ati none wiganyira ushaka kugira iki? Wahinduye iki kwiganyira kwawe? Yesu avuze ngo ninde mu kwiganyira kwe yo kongera ko na pana ntoya ku buzima bwiwe. Imana ishimwe. Aya majambo muri Matayo 6 Yesu yavuze ako yerekana inyoni ngene zitiganyira, ingene zifungura, si kibazo zifise zose. Ninde arabona inyoni yazingamye ngo yapfuye n'inzara? Hari urabona? Yesu avuga ngo izo nyoni zirafise uzigaburira. Ninde? Ngo ni so wanyu. Apana se w'inyoni. Hey. So wanyu yaremye inyoni. Inyoni ni biremwa vya so wanyu. So wanyu ni mu vyuma Bujumbura. Ni biremwa vya papa wanyu. Papa wanyu aragaburira inyoni. Yesu avuga ngo none nimba papa wanyu, papa wawe, apana w'inyama n'amaraso, papa wawe nimba warakijijwe, nimba agaburira inyoni, wewe yereka kugaburira kubera iki? Nimba yitaho ko inyoni zironka icyo zifungura, wewe yereka kukwitaho kubera iki? Aya n'amajambo Yesu akarabaza imbere yuko avuga ngo a chaque jour suffit sa peine. Ngo umunsi wose n'amagorwa cyangwa amaganya, nubwo yuko amaganya y'ino munsi aherana n'ubuntu bw'uno munsi. Nziza gusohoka uno munsi. Amaganya y'ejo ararindiriye ubundi buntu bw'ejo. Turaza kubibona ngene baronka manu, turaza kuvyumva. Hari umurongo nshaka tubanze usome muri Petero wa mbere cya 5 umurongo w'indwi. 1 Pierre 5 verset 7. Muikorere amaganya yanyu yose. Kuko ibababara. Mugire gute? Mukorere nde? Ndiho amaganya yanyu kubera iki? Okay, sinobaza muri ndadafisa amaganya. Urashobora kuba uri mu bisubizo muri bimwe bimeze neza ariko ari bitameze neza. Sivyo? Amaganya ni ibintu byose bitagenda neza mu buzima bwawe. Rero ngo ivyo bintu byose bitagenda neza mu buzima bwawe, ngo bigire gute? Mu Gifaransa bavuze neza ngo déchargez-vous sur lui. Décharge, no munsi wa décharge. Ikirundi cyiza cy'Ubujumbura gupakuru. Cy'Ubujumbura gupakurura. Ariho gupakira no gupakurura. Hariho isi yagupakiye ku bintu byinshi. Hariho resi Constance, hariho amadayimoni, hariho abantu bagupakiye ko byinshi. None nzori yaguta inzu, none umugabo azova he, umwana azova he, nzokira gute? Iyo byose ibibazo byose décharge. Haleluya. Nuwe mafu. Uvuga uti nabihaye ndiho.
sinzi ngene bibera ariko igihe cyose yicaye ku ntebe igihe cyose yicaye ku ntebe y'inganji tout va bien. Inyigisho yitwa tout va bien muzoyirabe kuri YouTube. Amen. Ngo vyose ni sawa. Mambo sawa sawa. Umuntu ayimba mambo sawa sawa nizura ko mambo yiwe ari sawa sawa. Urashakira mambo sawa sawa bakubwira ati ndagusohora. Nugusohora mambo. Kubera hariho papa wo mwijuru. Uragira ukwizera tu niwansohora bigakunda akavyemera kunsohora byaba bikenewe ko nsohoka. Ari cyiza kiri mu gusohoka ari papa gusohoye. Kibi no gusohoka ari satana gusohoye. Satana gutera ubwoba ngo ndagusohorasha uramaramarasha. Umviriza nugutahura akamubwira satana ivyo uvumva byose ivyo uvuga byose ndazi yuko ninasohoka bakansohora ukanyugarira nkarara hanze uriya yandemye papa wo mwijuru uwo nizera uwo nabihaye akavyemera. Nindazi ko Yesu yabambe ko data wabyemeye. Nindazi ko Yesu gushobora guhamagara umarayika umwe bajya baromane bose pufu hasi. Igihe Paulo yaje muri prison suko yari umunyavyaha, suko Imana itananiwe kumutabara, ariko Imana yaretse ko ajayo. Aya makete dusoma kenshi wa Filipi yari muri prison atari uko Imana inaniwe. Rero tahura yuko hari ibibazo ushobora kubamwo by'umwanya muto kuko Imana yabiretse ngo ubibemwo atari uko uri umunyavyaha cyangwa utizera, ariko ari gituma Imana yashatse kubibamwo ifite intumbero. Rimwe na rimwe uzobitahura ahandi uzobitahura, ariko icyo ukeneye nugira iki nugira kwizera vyose ukavyikurako ukabimuha ukapakurura ukabipakirane ndiho. Imana ishimwe. Ikintu gikomeye ngana uko kizira kwidodomba kizira kwiganyira. Abafilipi 4:6 Philippiens 4:6 umurongo wa mbere. Nimugire ico mwiganyira. Gaza ngaho munimugire gute? Kera nsomye umurongo navuga ni kameme ibiyana yararenza nikuto kwiganyira ubona inzugirishe nikuto tuganyira kandi ubona kabaye uriganyira kwera uvuga uti nzobikora gute? Ndiko ndondera umuryango nkawubura, ndiko ndondera inzira yo kubivamo nkayibura, ngo ariko ndimukiganyire. Icyambere ruko gira gute? Kutiganyira. Icya kabiri ariko muri vyose byo mugomba bimenyeshwa Imana. Kenda gatoya umenyeshe nde? Donc tugiye kwinforma umuntu atabizi. Imana irabizi cyangwa navyizi? Imana ni omniscient, izi vyose. Kubera iki umenyesha umuntu abizi? Kubera iki? Kubera iki? Ninde ufasha? Kwa? Gutahura ko ari ubishobora undi kubera shaka kumva ivyo uvuga bijanye niyo situation. Kuko aramenyesha Imana, Mana wagiye he? Twavuye iki? Urandesevye. Bivana ngene umenyesha. Haleluya. Ingene umenyesha komeza pio. Ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga. Gambere mu gusenga no mu kwinginga. Kwinginga bifatanije no gukenguruka. Gushima. Ni gute washima uri mu bibazo? Ushima uvuga iki? Ushima iki? Bimeze nabi bagira bagute hanze ushima gute? Ushima ivyo yamaze gukora ubwa mbere. Cyo ni cyambere. Ushima ivyo ufise ugashima Imana ico iri. Haleluya. Niyo strategy ya mbere yo kunesha ibikora gutera ibitero vyose. Ivyo byose bikora mu kibanza cyo kwiganyira. Ha kwidodomba genda imbere y'Imana uyibwire ubunini bwayo. Haleluya. Ejo nabonye aka video kuri Facebook umukozi w'Imana muramuzi twa Ivan Castano yakora fuchinga naye ngene ngo abana umugore wiwe yarafise abana b'amahasa munda bageze ku mezi 3 barapfa bapfirayo barabakurayo
abatwaye kwa muganga, madamu ko ari mu bitaro, ari kumwe n'abaganga, nawe ari mu muduga, madamu ko ararira, nawe ko ararira. Ariko ararira mu muduga bivije mugira ngo tanga urushime. Abana bapfuye gushima. Atangwana n'ijuru mugira ngo Imana ivuga ngo shima irinde ngo n'Imana nimba ari nziza kwereka yaretse bagapfa. Cyo kibazo rero yafashe umwanya nk'iminota 5 akoragwana nayo majwi aciranesha ijwi. Haleluya. Avuga ati uko biri kose. Uko biri kose uri Imana. Atanga gushima Imana ko ari Imana. Uri Imana mana. Uri Imana mana. Uri Imana mana. Uri Imana nyamana. Nibisigura yuko bimeze neza. Urashaka kurimba uri Imana mana ahavyanse. Hari umuziki munda. Uri Imana mana. Ndacavize ijwi ryo kuvuga. Nimba ashobora kuvuga. Haleluya. Hari gihenza ngaho ndi kuri programme yo kuvuga ubutumwa mu mubiri vyanse natewe nkavuga nti ndinashobora gushika imbere ngafata mikro nkavuga bigasohoka azakabaye. Bizaba biheze Imana ishimwe. Shima ku bintu bike ufise. Shima ku Mana ikiri. Ugurakanwa icyo remewe no gushima. Ngo mu kanwa kanje hazokwama amashimwe. Icyo abantu bahezagiwe. Abantu benshi bashaka gushima baronse umugisha. Waronse umwana uje gushima, sivyo? Ariko abantu b'impwemu bashima batararonka umwana. Haleluya. Bashima batararonka umugabo, bashima batararonka umugore, bashima batararonka intsinzi. Umuntu agwaye ingwara yizera gukira nakeneye kuzoronka gushima ko yakize kugira ngo ashige intaye. Nivyo twebwe kuri kanguka tuzoguha mikro ariko wambyamaze guhera, sivyo? Ariko wowe mwibanga n'Imana. Haleluya. Nukeneye kurindira ngo uronke audio. No turunkira audio ngo ndizera ko nakize mu kwizera nzoyishiramo. Sivyo? Kuko uracyari muri en cours de traitement. Ni hagati yawe n'Imana. Ariko aya majambo hakana komeye shije yavuze iyo twatura vyagiye. Akana kacu karatura iciza canke ikibi. Harimo ubuzima, harimo urupfu. Amen. Rero ntuzorindire gushima ari uko wishuwe. Nibwo mavyumva. Ntuzorindire gushima ari uko wishuwe. Tanga urushime, tanga urushime kuko wamikoreye amaganya yawe kandi uzi ko ashoboye, arashoboye. Vuga utarashoboye. Arashoboye ibidashoboka. Arashoboye ibyo abaganga badashobora. Arashoboye ibyo amafaranga adashobora. Arashobora ibyo ubwenge budashobora. Arashoboye ibyo teknoloji idashobora. Ibyo nibyo bituma Imana ideploya abamarayika. Haleluya. Abamarayika bakavuga ati uyu mugabo nasanzwe, uyu mukobwa nasanzwe, uyu mugore nasanzwe. Abantu bose bavuga ati arashaje. Imyaka yiwe yabaye myinshi. Abantu bose bavuga ati uyu naje muri retraite. Uyavuga bose bavuga ati ibigaragara ntashobora kugira mariage. Amen. Kuko Abrahamu na Sara vyagaragara ko badashobora kuvyara. Abantu bose bavuga ati na Sara ubwiwe yagize gute? Akaheze. Yaratwenze ko yabona ko arakaheze. Amen. Ariko jambo ry'Imana ngo Abrahamu contre toute espérance bitaravye ibigaragara arizera yibwira ati haleluya wavuze afise ubushobozi bwo gushitsa ivyo yavuze. Niwizera ko wavuze haleluya ivyo yavuze bishoka. Amen. Ucukura amaso kuvyo ubona. Ijambo ryitwa sterilite urarifuta. Ijambo ryitwa menopause urarifuta. Ibintu byose la science ivuga urabifuta. Maladie incurable urabifuta. Ushira amaso kuwavuze. Yabwiye Ezekiel ngo raba. Ubona gute? Aya magufa. Ni wewe. Si jewe. Kuko yavuga yabariwe. Avuga ngo ni wewe ubizi. Bizura ngo biba nkuko wowe ubibona. Nuwikureko responsabilité. Amen. Iyo uvuga ngo barantwenga wamaze kwishira ko responsabilité. Wayishize kuri wewe. Ndamaramara ni wewe.
ariko ivuze ngo jewe sinkibaho nubwo mbaho ni Kristo abaho. Kristo niwe abaho muri jewe. Ibiza kuba rero uwungiriye nabi agiriye nde? Kristo. Untwenza twenze nde? Unutse atutse nde? None kwe kugira ubwoba ngo ndamarama. Amen. Hari gihe ubwira Yesu ngo turamarama tu canke wewe. Turashaka kubwira Yesu attention mana uramaramara jewe canke wewe. Agiye tukeza ko turusha ubwenge Imana. Tushaka kwereka yuko igira imaramare mbega ninde ngaha akunda icubahiro c'Imana gusumba Imana. Nta numwe akunda icubahiro c'Imana gusumba Imana. Imana iritaye icubahiro cayo gusumba ko wewe. Amen. Nicyo gituma rero iyo ubonye ibintu bitukisha Imana atawushe uburenganzira ufise ko si vyawe, sinzira ifuke. Kera n'ababara ngo Imana kubera iki wemeye agasuzuguro kumana maragucya. Yari icecekera mbwa munyura mbwira none ni wowe marama yanje marama. Ninje nimba za kumwara canka maramara bigutwaye iki? Hari gihe Imana ivuga ati aka gasuzuguro ndakanse. Amen. Hari umugabo yitwa muravuze gusoma igitabo cyakozwe n'intumwa mwayisomye? Amen. Hari umwami yitwa Herode yara persecutor yarahama ishengero gose. Hanyuma hagire nige arafata Yakobo aramwica. Amwishe to ya popularity kiraduga gose. Acafatana Petero bagira mwishe. Amen. Ariko Imana iratabara Petero biciye masengesho. Avayo na marayika bamukurayo aratumutwe. Ariko nubwo yabonye Petero afunguwe yagumye agira amanyama asuzugura ablasphema arogota. Kenshi Imana yabireka musezerano rya kera cyane. Kera rishasha. Kera nta warogota. Abantu bose mumona batobiya kuri YouTube barapyu boss. Ariko ubu arabareka baridegembya arabareka sivyo? Aho twabisezerano rishasha baratuka agahagarara imbere ya hejuru y'abantu agatuka hanyuma Imana ikabireka umunsi umwe. Imana avuga ati bon finir la récréation iraheze. Hacamanuka kumarayika musezerano rishasha aramanuka aramutikura n'inyo avamwo inyo acafira sur place. Amen. Abakozi b'Imana munyumva muko murabibona bakora batuka nimba babana batuka yabaretse nivyo bintu byambohoye kera gano bonya amahembe ngo sataniste yavuga Mana none we uzi ko atari vyo kubera kubareka yo ikabareka kandi n'ubirabareka bamwe bararushe barugaga umunwa havutse abandi bagoma bavuga ariko uvuga wese nageze ahantu atari jewe avuga. Ni teste Imana yacishijemo. Imana bari ati nibagutuka bakwambika ibara ukababara uzoba ukibaho. Abibise navuze kasi jewe gusa na wewe nibagutuka bakakubeshera ukarira ukaga kwisigura haje kwisigura bakaja kuri pari zawo jewe ndumukozi w'Imana nasizwe amavuta mwibuke Elisa babana batwega ubuhanza babaye iki mugiye gukubitwa uracari muzima uragaye urapfa. Umuntu yapfuwe niyaje kuri morgue yabuze umuntu. Amaze kuri morgue mbwira umuntu wari muri morgue wakubise ikofa akakwishura cyangwa waririye akabwira ati ihorere mwana ngiye hano heza naho zani mbuga tukamukekerera urakerera bien nakora ko kwera iki yapfuye. Nimupfe rero nimupfe kubwa Kristo. Nimupfe Kristo abeho muri mwebwe. Nimupfe Kristo yigaragaze. Haleluya. Kugira bitahure neza
tuza kutahura igikorwa Imana yakoze igihe yakorerunka manu. Hari igisoma umwanya wa Imana muto muri Exode 16 kuvayo 16 ngira musabe asimbire ku murongo wa 17 kuko twumve neza icyakoretse kuri manu. Verset 17. Abisirayeli babigenza batyo. Baravyegeranya. Bamwe begeranya vyinshi abandi bike. Hera kuri 16 kugira vyumve 16 kugira vyumvikane neza. Ibi nivyo Uhoraho yavuze ati umuntu wese yegeranye ibihwanye n'igisa ciwe kandi ajanira abo mwihema ryiwe ingero yitwa omeru imwe ku muntu. Okay, ibyabaye bari mu bugaragwa nta mvura yagwa kandi bashobora kurima cyangwa guhinga kugira bashobora kubara imyaka 40 buri munsi vuguti buri munsi barafungura. Gute ushobora gufungura mu bugaragwa mu butayu iminsi yose hariho iki manu yamanutse hanyuma ushobora kuba ufungura gusa kuko mubiri wacu hanini yagizwe n'amazi uteza kugura amazi yakura mu bugaragwa nta yariyo mu butayu nta mazi ariyo. Mose yagenda ku urutare ni kibuye cyari kingaho amazi akavamo bagatora umurongo bakanywa abantu hashikafu miliyoni 2 bakanywa amazi. Turi kumwe? Hanyuma byasaba ko bagira gute bakomeza urugendo. Hama bagiye byagenda gute? Ijambo ry'Imana rivuga ngo urutare rwarabakurikira. Ntibagenda kurondera rundi rutare rwarabakurikira. Ko Paulo avuga mu Korino rwarabakurikira. Tuvuga igitangaza ko cyabaye. Ndabonye amabuye agenda ngo mwarabo ariko amabuye yarabakurikira urutare rwarabakurikira. Iyo uri mu kibanza cy'Imana byose ukabihereza Imana ukabipakurura ukabyikurako aho ugenda hose umareka wandi hora gukurikira aho uja hose. Bamaze imyaka 40 baronka amazi bafungura. Aha rero two turasoma ngaha muri kuva 16 bari umunsi wa mbere babona manu. Amategeko yari clair. Ugenda ufate umuntu wese afate quantité yiwe kandi ibyo ufungura bijanye n'uwo munsi nyene kandi ugere mu ihema umwe wese urabe umwe wese ntagire umuntu numwe yicwa n'inzara. Ariko hari abantu bon appétit nka bamwe ngaha ntavuga amazina. Hari bon appétit baracomoka bagacunga Mose cyangwa Yosuwa bagatora bya 2 jours agafata bingahegaje akacagira ibimwe akabishira inyuma y'ihema akabinyegeza. Bari muri inspection kavuga ati je mfise ibyo munsi gusa sivyo tuza kwibona bakajya ibyo vyo munsi mwijoro bakijyamye abandi bakora gona wa mubona peta gacasoboka akaja gutora imwe yanyegeje akacaja ngaho gatangura kwigoro inyo katuyisome murongo 17 rero. Abisirayeli babigenza batyo baravyegeranya bamwe begeranya vyinshi abandi bike. Babigeze kuri ya ngero yitwa omeru wegeranije vyinshi asanga ntaco asaguye. 19 wegeranije bike asanga naco akehaniwe. Umuntu wese asanga yegeranije ibihwanye n'igisa ciwe. Nta numwe avuga ngo yabuze ngo niyahaze. Umva waronse ibikwiye uwo musi. Ibi tuko turasoma yari gitutu vy'ivyo turimo uno musi. Ya mana ya Mose kiyagihe niyo mana yacu no musi. Imana yahinduye strategy. La loi yari charnel. Amategeko yari mu mubiri uno musi la loi spirituelle. Ariko Imana ni ya yindi. Ejo uno musi yo bidashira. Rero hariho tuza kwibona hari ivyo yaguteguriye uno musi tariki zingaho uno musi 3 mai. Hariho la grâce tuza kubona hariho grâce hari ubuntu bwa 3 mai. Imana yaguteguye utaravyuka kuragona
wavyukiye mu buntu, wavyutse ubusanga hajya kugira wavyutse hari oxygene. Imana yateguye ivyo ukeneye vyose. Ugeze ahantu uzovuga uti ivyo ntaronka ntibyari kuri pable y'Imana, ntibyari muri gahunda y'Imana, muri agenda yandiho kuri wewe uno munsi. Ivyo uno munsi birahari. Vuga uti birahari. Ivyejo ntuze kwiraba bireke, kuko ivyejo bikeneye ubundi buntu bw'ejo bwateguwe ejo. Kwere kwikorera ivyejo, ikorera ivy'uno munsi gusa, itego vy'uno munsi gusa. Guplanifya ni vyiza, kugira amaplan ya kazoza ni vyiza, kwiyumvira ngene zobaho inyuma ya retraite ukabitegura ni vyiza n'ubwenge. Ariko kwiyenkieta, kwiganyira ni bibi, sivyo? Rero aha rero tugasome wasomera ngo wa 19 isome. Sisi twahijeje 19. Maze Mose arabihanikiriza ati ntihagire umuntu abiraza. No munsi mpwemu yakwihanikiriza ntubiraze. Abantu biganyira barabiraza, barabibundikira, babigendana ahantu hose. Uri kurabaho muri 2030 uri muri 2026, uri kurahomba, uri kurondera inguvu udafise ntavyo Imana yaguhaye. Uri kurondera izindi ngome za 2030. 2030 si yawe. Sosana, ndari muri Sosana. Koro, uri muri Sosana. Kazoza. Kwera? Imbona kazoza. Okay, vision simbi, munyumve. Nimu mukosore neza. Kugira kwerekwa, gutegura si bibi, ari gutegure mu mahoro. Tegura utiganyira. Niwiganyire. Yo wiganyiye uri kurikorera ivyo itari vyawe. 19 wayisomye ngo que personne ne laisse jusqu'au matin. Niyagire umuntu umwe ngaha asura kwiganyira ku vyejo. Niwiganyire ku vyejo, kuko ngiro muzi birakwiye. Birakwiye. Ivyo ubuze uri mugambi w'Imana ukwiye kubibura nyene. Na amen nariteze ntaco. Nuko nyene. Ari ni murongo shaka dusome 20 verse 20. Yamara Mose ntibamwumvira. Bamwe keza ngaho bageze gute? Aha mwese natskora batari batanyumvira. Arataza kunyumvira. Ndasha. Gasha n'umuzima bwawe urako ntobaho nanje. Nunyumvira si jewe, akanwa ni jewe, ijambo ninde? Utanyumviye si jewe, si utumviye. Waze kumvira wandungitse. Hariho message yampaye. Nagende nagenda muga ijambo rigumaho. Ibintu byose bizovaho muga ijambo rizovaho. Isi iboneka n'ibitaboneka byose bizovaho. Tout passera. Ariko ijambo nuko umuntu yondase bunyene ngapfa, ijambo rizogumaho. Amen. Niramwumvira komeza. Bamwe babiraza ko basanga byaboze. Binyagara inyo. Subiramo kandi. Bamwe basanga vyaboze binyagara inyo. Abantu bako mwitaho ivya bikazoza muzosanga ari bw'inyo. Spirituel zimwemo. Ari inyo z'umwuka. Muko mwikorera ibintu biri mwinyo. Ijambo inyo riri muri Bibiliya. Sinavuze nabi. Badavuga takavuga amajambo tisone twabisomye hehe? Yera kandi. Haleluya. Igituma biri mwinyo sumwanya wawe. Ijambo ryavuze ngo ufate ibyo no munsi ntubiraze. Ariko hariho imvuriza tuzo kwibona. Ikibazo kije, ibibazo iyo atanga uyu munsi kwa gatatu vuga ngo gutegura umunsi siguriki kusha amaboko y'Imana. Mugitondo senga gute wowe singene usenga. Jena senga vuga Imana uno munsi wose gushikuhere. Ndawuze amaboko yawe. Ndagushima ku buntu bw'uno munsi. Ndagushima ko mareka wawe wateguye. Kuko ikibazo cyose imbere yuko kiza hari umumarayika yabanje gutegurwa ava yuko kiza. Nta kibazo na kimwe kizogushikira ndiho atazi
atateguye inyishu cyangwa igisubizo. Amen. Rero aba basanga mu inyo byaboze kubera iki? Bashaka kurya ibyajyari bacagira none barabijya ari mu inyo. Bashaka babireka kandi igitwenza ntibashonje. Ntibashonje ni bisambo. Ni bisambo gusa. Hari abantu bisambo aziko excès de table ari cyaha muri Bibiliya. Mu byo bavuga muri Galate igikorwa bya kameremere hariho excès de table. Excès de table n'abantu bakunda kurya. Hari abantu babimenye amabuffet. Usanga ari umuntu umushefu abwira ati ushaka inyama zingahe? Wemerewe zibiri. Aribyo kuri university twita ngo massage. Wagenda bwa nyuma la massage wagenda wari kausha bakaza bakisereva wowe gacuza rero ni ash ni ndobo. Abantu aba bavuga bagiye kwasanza ari mu binyo biboze ari mwinyo kandi bahaze ntibari bashonje bari bahaze bagashaka kujya kwera ingeso mugabo bacagira gute bahita muri pubere ko ntawe ujya ibintu mwinyo sivyo hama bukeye bacha baronka ibindi by'uwo munsi. Mwabyumvise? Komeza rero. Bama bavyegeranya uko bukeye umuntu wese ibihwanye n'igisa ciwe. Izuba ngo risasike bikayaga. Quand venait la chaleur du soleil sera fondée. Amen. Kubera byace bitagaciro kuko umwanya wo kujya waheze. Hari umurongo ukomeye nawo nyene mu Matayo 6 11. Matthieu 6:11. Uduhe ivyo kurya bikwiranye n'uyu munsi. Ubu bisegereza twigishije. None vyejo wiyenketa kubera iki? Mana ndasavye yo ejo ntazo ibara nazo uzuntabare. Bireka ivyejo. Bwira Imana, mana ivyejo si vyanje. Ariko cyuno munsi uduhe ivyo kurya karavuga ngaha subukate n'ibiharage. Ivyo ukeneye pour la journée. Toute la journée. Nimba ukeneye kurokazi, nimba ukeneye inkomezi, nimba ukeneye ubwenge, nimba ukeneye faveur, nimba ukeneye assistance, niyo pain quotidien. Mu Gifaransa bavuga ngo donne-nous aujourd'hui. Vuga uti aujourd'hui. Uyu munsi. Amen, amen. Umviriza ivya lendi uzobirawe ejo mu gitondo. Uzokwiyokipa ivyejo lendi mu gitondo. Ariko umuntu munsi nta ivyo munsi gusa. Ushime kuvye ko Imana ikora akora kuko abamarayika bo kuwa mbere ntibaratanga gukora. Barindiye kuwa mbere kugira bakore. Ariko ubunye akora buno munsi. None niba abamarayika bari muri standby wewe uje gukora ibikeho. Woshoboye iki niba abamarayika bari vuga ati turarindiriye umunsi utangure. Amen. Je tumva ngo dukwiye guhezagira no munsi. Kuko umunsi wamaze gutangura habaye diploma y'abamarayika. Barabi byawe ku giti cyawe apari bya bose. Wewe bivanye imigenderanire ufise n'Imana. Ya cyo mamuka bitahura. Mwanje kuriruka afise byinshi biryoshe cyo kuvuga. Lamentation 3:22-23. Nibiki kucinimba. Ako iki kitabo bashitse nabi kwe. Soma twumve 22. Nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye duherengetezwa. Nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa kuko ikigongwe ciwe kidahera. Angel mushoke ibiganza musenge. Ushaka guherengetezwa wewe. Yaravuze le contraire. Mu Gifaransa avuga niyo byumvikana neza. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana ntizirarangira. Ntizirahera. Iyo widoze ukidodomba ni kuvuga ati basi Imana yayivuyemo. Mana wamevye nico nutabivuga gutyo nico bisigura. Ariko aravuga ngo ubuntu bw'Imana, les bontés de l'Éternel ntizirahera. Nukuvuga yuko ntizirahera kandi ari uno munsi nizejo zirabitse. Zirabitse mu ijuru. Izo mu ndwiza. Haleluya. Jaramboye gose kana nagira panika ntengura ibikorane ntegura conference ariko uravuga nti ivya kiriya gihe birabitse. La bonté hariya, l'onction hariya, amavuta hariya arabitse. Reka niyo kipe y'uno munsi gusa ntizirahera. Hanyuma
C'est compassion bavuze mu kirundi. Camarigisha uko bukeye. Ingene ari umwizigirwa biratangaje. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Imbabazi zawe zirahera, elles se renouvellent. Aya, kumuranyumva? Ngozi camarigisha ubuntu bw'Imana bwamara busha. Imbabazi z'Imana zamarisha. Gari. Niba ushasha mu ndwi imwe gusa, ariko nkava ngo elles se renouvellent. Renouvellent yuko ivyuno musi sivyo vyejo haheze. Mwavyumvise? Ivyuno musi ni vyuno musi. Uno musi ubuntu bwo kwa dimanche le 3 mai sibwo ubuntu bwa samedi le 2 mai. Vya samedi vyarangiye umunsi wa samedi le 2 mai 2026 kushika Yesu agarutse isi evuye ntizogaruka. Iyo utakoze ejo ntazokora kujya musi. Kumuzokora ibyaye n'ubundi musi. Rero ubuntu bw'ejo bwaraheze. Mariko ngo buraba bushasha. Soke nuvere nuko yuko bubaye bushasha. Hari ingome zishasha z'uno musi. Hari ingome zishasha zizozejo. Hari ingome zishasha za mardi. Hari ingome zishasha za mercredi. Hari ingome zishasha zo muri juin. Zo mu kwezi wa gatandatu. Zo mu kwezi kw'indwi. Zo mu mwaka uza. Ntimurindire ukwezi ngo guhere. Cyangwa indwi ihere. Ariko buri musi. Chaque matin. Pana chaque jour gusa. Chaque matin. Bavuze mu kirundi. Bavuze mu kirundi. Uko bukeye. Kweka bavuze bukeye. Icyo ni ikintu gikomeye. Mwe mu Imana ko aravuga. Kweka avuze ngo bukeye. Nubuki bukeye. Umunsi uratanguye Imana guhezagire. Haleluya. Bisigura yuko rero izi bonte barako aravuga ubuntu bw'Imana, assistance y'Imana, inkomezi z'Imana, amarayika bandiho kubgawe. Nibarindira ntibaza saa sita. Bazi umunsi utanguye. Nje gituma Dawudi avuga arawumvise ngo wa munsi we akawihezagira. Kuko iyo munsi utanguye hari ibintu hari telefone zo kuronka midi. Iteye ubwoba iguca intege. Ikuvuna umugongo. Ariko umunsi utanguye hari marayika ajejwe iyo telefone. Swat aragukura bico kibazo cyangwa arabana nawe muri uwo muriro. Kujya umarayika baye na Shadrach Meshach Abednego baraciye muriro bari kumwe nawe ntibari gushobora kuja mu muriro. Igihe Daniel yari mu kinogo n'intambwe hari umarayika yari yagiyeyo imbere yuko gutererayo. Umunsi utanguye biriza umunsi utanguye batarafata Daniel ngo muterereyo hari intambwe zishonje. Umarayika ntiyagiyeyo ujya mwanya nyene yagiyeyo umunsi ugitangura. Umunsi ugitangura hari umarayika yagiye muri kiya kinogo aramurindira bacamuterura bamuterera mu kinogo bibagira ko byarangiye kuva umunsi utanguye. Kuva umunsi utanguye hari umarayika murindiriye. Baje basanga yiseguye intambwe. Ninde yugaye umunwa w'intambwe? Abakristo benshi biyaza ngo bagira guteyo. Imana avuga ati nyeruka Michael tabarira umuhungu wanje. Suko akora umunsi ugitangura ukiryamye bataragutelefona bataraza kubwira wowe utarakimwe wiyumvira wala ko byose bimeze neza. Umarayika yagiye hariya arakurindira ushikayo yakurindiriye. Bazogufata ngo bakwice azoba yakurindiriye. Niba kwica azoba yakuretse ngo bakwice. Ariko atakuretse nta numwe azogushobora kuko igihe cyawe uri kuzoba kiragera. Umunsi ugitangura amajambo akwaranyatsa. Et se renouvelle chaque matin. Shadrach Meshach Abednego baba cyaye mu muriro. Bibiri tugira ngo wa mwami agarutse asanga ari umuntu wa kane. Ariko nagena babwire ikibanga bitavuga murya nkuru kandi shaka kwemeza bijanye n'inyigisho. Uriya marayika wa kane ntiyaje babatayeyo yabatanze gushikayo. Kuko iyaza gusa bamaze gutwayo
bari gusanga bahiye. Niba batahiye yariyo imbere y'iko bashika. Nta n'akamoto, nta muhumuro w'umuriro kuko marayika yagiyeyo batarashikayo. Ibi ndakwigisha n'abashira mu ngiro. Hari ibibazo uzobamwo bahakuraba ni gutadasha. Ni gutadasha, ni gutakivuga, ni gutakibayeho. Hari marayika yagiyeyo imbere, 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 imbere. Oh, Satani ashaka kumenya, Satani ashaka kubimenya, ashaka wiganyire. Naragowe, niwagowe, bakurura, bakurura, bibuwe. Mwe muyera bagendere, mubisige hano, mubisige nga. Yesu ayicaye iburyo bwa data. Igihe batera amabuye Stefano, Yesu yarahagurutse. Ni gute bamutera amabuye? Bakora akomeretse ngo bareke ntibazi icyo bakora. Kweke vy'amajambo mbega inkomeza zikuye he? Yesu imbere yuko aba ku musaraba, Bibiliya itubwira muri Luka 22 yuko hari umumarayika yavuye mu ijuru ngo aza kumukomeza. Yamukomeje kubera iki? Kuko kugira ashobora amarajya amasaha yose ari ku musaraba. Yesu Kristo ntavyo ari gushobora iyo umumarayika atamanuka. Umumarayika niye musanze ku musaraba. Umumarayika niye musanze ku musaraba. Umumarayika yaje bataramutwara ku musaraba, bataramufata, bataramufata, bataramukubita. L'ange de l'Éternel acaramanuka. Umurongo wa nyuma ndazi ko abaza guhindura ubuzima bwawe. Satani yakubeshe, ikinyoma give tugihisike ngaha, tugihambe. Zaburi 19:15 umurongo namaze imyaka irenga 30 ntazi icyo bisigura. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Mu bwenge bw'umwana w'umuntu niteze ko uyu murongo uvuga ngo ni ijambo ngo ni itara rimurika ubuzima bwanje bwose, ariko si yo yavuze. Yavuze ngo une lampe apana tepie pio uri na uri hafi. Aha, hey, Imana imurika hehe uyu munsi aho ndi ubunyene. Ivyejo birekerejo, birekere nyene vyo, birekere imisi n'ijuru. Ariko ijambo riko nababwira ni ry'uno munsi. Kira mugenzi wawe ni ry'uno munsi. Kubirenge abantu biteze ijambo riri hariya, ribaswa rimurikira hariya. Ni nk'itoroshi rije rigatumika. Genda abantu benshi bagenda gutya. Era itoroshi, iri toroshi, itoroshi meze gutya. Ariko ijambo ry'Imana niko ibirenge. Hallelujah! Abashaka ko dusenga haguruka. Hallelujah! Haguruka. Dusenge. Kugira ubuzima bwacu buhinduke. Hallelujah! Kuva uno munsi urabirenge byawe, urabona munsi upakure vyose ubuhendiho, nuze kuraba ivyejo. Tuzi ukuboko. Data uri mu ijuru, ndagushima ku muntu wese ari hano. Urakoze ku ijambo ryawe, urakoze ku bushobozi bwawe, urakoze ku mbabazi zawe. Izina rya Yesu turafashe mpiri imigazi yose, ubasha bwose bwa Satani. Guhera uno munsi turabipakuruye vyose, tubiguhaye wewe. Ufate control, fata control, fata control. Ivyejo turabirekuye, ivyo mu ndwiza turabirekuye, ivyo mu kwezi kuza turabirekuye, tubishize imbere yawe vyose. Rungika marayika wawe uno munsi. Wejo tuzoganira ejo, wejo azokora ejo. Turabohotse mwemu yera, duha amahoro avuye kuri wewe, dukwizera, turagushima.
turakomeye amashyi menshi. Haleluya.